Welcome again kuri TWENGAKO TV nk'ibisanzwe, reka twongere kubaha ikaze na karibu mu bwami bwa TWENGAKO TV, aho kora inkuru zigiye zitandukanye zigenda ziba buri munsi cyane mu wasitare. Nkuko bisanzwe tugiye kuraba iyindi nkuru iryoshe yaraye ibaye ku muririmbyi Kirikou A Kili. Kaze nanone, it's another level, it's another time. Komi Jimbi aka Mega Speaker Mr. Ndabivuga ahari kuri TWENGAKO TV bana nacu. Rero aho bukeye Kirikou niho yabashije kuba a Drand Ambassador wishira hamwe ryari riherutse kumuha mbese imodoka mu mahiganwa araho yari yabaye yo gutora indirimbo nziza cyangwa se indirimbo y'umwaka, aho nyene bahiganwa n'abandi benshi. Rero akaba yari yarayitsindiye. Rero ubonaho aho byavuga yuko n'amasezerano acishobora kuzaho yo kuba Drand Ambassador. None ubu tuvugana yaraye abaye Drand Ambassador cyangwa se umuserukizi wishira hamwe superbat risanzwe rihingura amabati mu Burundi n'imisumari, ibintu bijanye no kubaka. So ukeneye gusakara, ukeneye kumererwa neza, ukeneye kuba mu nzu imeze neza, ja muri superbat baguhereze ibikoresho bigiye bitandukanye, yaba byo gusakara, ibyo kubaka. So guys, rero nk'ibisanzwe twongeye kugaruka hari muri bwami bwa TWENGAKO TV. So Kirikou mu majambo rero y'akanyamuneza ashikiriza abafana ku rubuga rwe rwa Twenga, ku rubuga rwe rwa Facebook. Yaragize ati itariki 3 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025, inyuma yuko ntsindiye imodoka inyuma yuko ntsindiye imodoka andose ayandi mahigwe y'akazi ko kuba a Drand Ambassador wa superbat Burundi. Ndashimiye cyane Imana kungabirano zayo, ndashimira n'abakunzi abibikorwa byanje. Mwebwe bafana ni mwebwe mungejeji aha, Imana ibahezagire. Acashiraho na hashtag ya sakara na superbat. Rero nakayamuneza ku bafana biwe mbese no ku gihugu, mbese no kuri superbat, ku karyo yahaye abaririmbyi no ku karyo ikomeza kwitanga mu bishoboka byose ku ngabirano zigiye zitandukanye, aho superbat yatanguye ikorana n'aba influencers mu musanzwe muzi. Rero ubu yageze kuba baririmbyi. So ni ikintu ciza mu muziki ndundi cyangwa se kwiterambere rya entertainment. Ubona yuko biriko bigenda sawa, nivyo tuba twipfuza nk'abantu tuba dukunda imyidagaduro cyangwa tuba dukunda aba star bacu, tuba dushaka ko nabo bogera kure guys. Rero mu makomentari amamuye bafana aho bona bagiye bagaragaza ibyishimo mbese nkuko bamwitoreye, ubona ari ibyishimo bagize kuba baramutoye Kirikou agaserukira n'iryo shira hamwe ya superbat. Rero mu bafana baragiye bamukeza cyane, bamubwira ati congratulations, batubandanye uronka na byinshi. Twabatoreye zimwe mu komantere zashikirijwe, mwumve uko bagiye bishimana, uko bagiye bishimira inyuma yaho Kirikou asize iyo post kuri Facebook yiwe. Umufana wa mbere yaragize ati wige kwambara uduza ipantaro nk'umushefu nyene, nabyo birabereye, ubu star suguhena irifo kwiyubaha. Ndumva iyo poste ari nziza, Imana ikujimbere. Uwo no mufana yabashe gushikira icyumviro ciwe mbese anamukeza. Turabona iyindi commentary ya kabiri aho umufana yagize ati akora cyane, ndaguteye intege, uracari muto, imbere ni heza bro. N'ubundi mufana amuvuga ati kora cyane, ndaguteye intege, imbere ni heza bro. Wumva nuko abafana bamwishimiye kandi bishimiye yuko abaye mu Drand Ambassador wa superbat, kandi nabyo bikaba bibereye ijisho kuko urabye n'abafana bamwitoreye biba bibereye ijisho. Uwundi mufana agira gatatu nawe yabashe gushikiriza icyumviro ciwe canke akeza icyumviro, akeza Kirikou A Kili kuba yabaye Drand Ambassador inyuma yuko atsindiye imodoka
yashagira ati wubahwe cyane, jewe ndagukunda, ufise impano, ufise umutima mwiza, ufise kwicisha bugufi, n'ibindi vyiza byinshi Imana ayaguhaye. Ndakwipfurije kugera kure, Imana iguhe umugisha no gutera imbere cyane. So guys, reka rero natwe turangize tuvuga ati congratulations kuri Kirikou kuba yabaye Drand Ambassador. N'ibintu by'agaciro kandi n'ibintu byiza, n'ibintu ubona yuko biha ishusho y'igihugu nziza no muri entertainment, hamwe abastare bakorana inguvu, mbese bavuga ati reka natwe ubu burusho abandi bariko bararonka cyangwa se ano mafaranga abandi bariko bararonka, ati reka dukorane inguvu kugira natwe tuzobishikeko. Rero ivyo abari byiza. Superbat yakoze ikintu c'abagabo, reka dushimire Superbat kuba yaratanze ako karyo. So agiye rero kuba Drand Ambassador w'umwaka wose guhera zino tariki zitatu z'ukwicumi na kabiri 2025. Ubu Kirikou n'umuserukizi wishira hamwe ya Drand Ambassador Drand Ambassador wishira hamwe ya Superbat. So reka tubabwira ati hasta la vista, bugumana natwe aha ni kuri TWENGAKO TV. Comedy MB aka Mega Speaker Mr. Ndabivuga, hasta la vista, ndabakunda cyane.